Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi eka namwe banyarwanda hakurya ya Kanyaru mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, namwe mwagiriwe amahirwe yo kumva runo rurimi dusanzwe dukoresha mu biganiro bigenda bitandukanye, bwaba ibiganiro amakuru canke ubusesanguzi bigenda biraca kuri runo rubuga rwa Flow Podcast TV. Ramukije kandi turongeye turabasuhuje amahoro y'Imana nizere ko mumerewe neza aho muri hose, haba abakitwe n'amagara mukomeze gusenga no kwizera Imana biroranya. Rero dukengurukire mwe mukurikirana Flow Podcast TV muri mu Burundi, muri mu karere ka Yase, muri Afrika, Asia, Oceania, Amerika, Iburayi eka n'ahandi hose hagenda hatandukanye. Uno munsi nashimye tugire ikiganiro cyangwa usesanguzi ku gihugu cacu ciza cy'u Burundi ku kibazo kijanye n'amadolari n'ikibazo c'igitoro, aho hamaze igihe kinini twumva ibintu canke imyidogo canke amajambo aho bamwe bakoresheje igitoro n'amadolari nk'ikigwanisho cyo gucumita indongozi z'igihugu cy'u Burundi ziriko zirayobora muri no mwanya, aho zimwe zibikoresha nko kumengo ziriko ziragaragaza nko umengo igihugu cy'u Burundi abakiyoboye barananiwe, basa n'abadashoboye gufata ingingo, basa n'abadashoboye gutunganiriza bene gihugu, benshi babikoresha muri cadre yo gucoza leta ihari. Ibi rero jewe ngomba ngire nanje ico nabivuga ko nk'umusesanguzi canke nk'umurundi, iki kibazo coba cega canke yo bashikirwa n'iki kibazo c'igitoro canke ic'amadolari. Eka duhere ku kibazo c'amadolari. Ikibazo c'amadolari jewe ndashaka tukivugane ko canke ndagishikirize nkuko ndacumva, abaza kumva duhuje ivyiyumviro baraza muri commentaire bagira ico bashikirije, abaza kumva tudahuje ivyiyumviro nabo nyene baraza muri commentaire baze bakosore canke babuhire kuvyo navuze kugira duhane ivyiyumviro, kubera kino kiganiro atari ikibiriraho, ari ikiganiro twanojisa tugategura hama tugapostinga tugashira ku rubuga musanzwe mukurikiraniraho ibiganiro bigenda bitandukanye. Ikibazo ca mbere yo je mfise ni iki: biragaragara ko mu mvugo zigenda zitandukanye zaba z'abayobozi canke z'abanyagihugu canke z'abandi benshi bagenda mu butandukane bwabo no mu busumbasumbane bwabo mu bivanye n'amapost, kuko abarundi twese turangana imbere y'amategeko. Uza wumva bavuga ngo ikigega ca leta nta mafaranga y'amadevize, amafaranga mvaburayi ahari. Mugabo ukaza wumva kandi kuri marché noire hariho ibeyi kanaka, ibi twita ngo black market. So tukaza wumva riri ku bihumbi 7 ngo riri ku bihumbi 8. Ibiciro byo kuri marché noire vyo biguma bitambagurika, ni ikintu kidasobanutse. Rero ngomba kwanza nibande kuri iki kibazo c'amadolari. Je ngomba kwanza mbanze nibarize ikibazo na jo bwanje caraye kira novuga ati caraye kira travail canke candayemwo. Ni kibazo kivuga giti: none ko amadolari bishoboka canke vyo babivugwa ko ikigega ca leta canke BRB aho basanzwe babika ubwo butunzi bw'igihugu yaba ama reserve canke amafaranga mva makungu, bo bavuga ko bamwe ko atayahari. Mugabo ugiye kuraba abantu bavunja, abavunjaye, ababuguruye amabiro de change, ugasanga ayo mafaranga bobo barashoboye kuba bafise ayo bavunja. Ndabaza aya mabiro, ubu buvunjiro buri mu gihugu cy'u Burundi kugira butangure gukora ntibuhabwa impusha n'abayobozi b'igihugu, ntibuhabwa impusha n'ama institution swatengira nka BRB ko je sindi procedure zo kugira umuntu yugurure izinzu vunjiro zo bavunjiramwo aya mafaranga mva makungu, ariko nimba bahabwa impusha na leta hanyuma izo nzu zigakora ubuvunjayi burenze ubwo leta iba yashizeho, abo bantu bitwa ko arabavunjayi bakavunjisha ayo mafaranga bakuye muri BRB canke bakuye mu bubiko bw'igihugu bwayabahaye baje gukora akazi ko kuvunja entre guillemets. Izo process ntazonzi cyane kuko siko kazi nkora, mugabo ndiko ndagira ubusesanguzi twanarize turabe ibi bintu vraiment hoba hariho intege nke za bamwe mu barongozi badashaka gushiramwe imbaraga canke hoba hakenewe ko habamwo inguvu, kuko sometime je hariho nk'umuzungu yigeze kumbarira ati ibihugu bimeze nkuko muri Afrika ni vyinshi, ariko harageraho aho indongozi zifata ingingo kumbure abene gihugu batizegera n'umusi numwe, kuko nta musi n'umwe ubuyobozi bushoboye kuyoborera gufata ingingo
isa niyo ninezereza nk'abarundi nk'akaroro mu gihugu cy'u Burundi. Hari gihe chef de quartier ashoboye gufata ingingo itanezera quartier yose, umukuru w'igihugu agafata ingingo itanezera abarundi bose, umushikiranganje kanaka agafata ingingo itanezera, mugabe iyo ngingo kubera abari ndongozi ziba zifashe ku neza y'abene gihugu bose muri rusange. Ariko kubera hariho babandi bantu banyugwa, babandi njambo ry'Imana rivuga ati ngo naho zora rurasekura ntibumva, hariho nabandi bavuga ati je ndumuwopoza w'igihugu, pe importing ingingo yari yose bofata je ntegerezwa kuyisukamwa amazi, pe importing ingingo yari yofata nziza ntegerezwa kuyica inyuma ndayivuge nabi ndayisivye ndayankishe abene gihugu bumve neza ko ino ngingo atakamaro ataneza ataki nkuko mpora ndabibona mu bayobozi bamwe batavuga rumwe na leta ba societe civile, aho usanga umukuru w'igihugu afashe ino ngingo atereye iciyumviro nk'iki ko ku bene gihugu abene gihugu umukuru w'igihugu asanzwe arongorana ubwira n'urukundo, mugo kazona societe civile kanaka ngo yaraje umuntu yize gisata kimwe ngo gasanga mu vy'ubuvuzi ariyo, mu vy'amatara ariyo, mu vy'amazi ariyo, mu vy'uburimyi ariyo, mugaho gasanga wewe n'igisata yize ntagitunganiriza neza bivanye n'ubuzi akora canke n'ibindi bintu akora vyiwe personnel. Kavuga ati deja n'igisata wowe urimwo how kitendeye hakintu nugikorera ivyari bisabwa uri kurinjira mu bindi bisata wigira nko kumengo na joa yote urumva abaswahili bakunda kuvati ngo mujuwaji. Rero ugaca usanga iyo objectif yo kumuntu usanga ari umujuwaji mu bisata vyose ni kugira zaragenda aca intege canke agenda arasibanganya amakanda indongozi ziba zasize ziko ziratambuka ziyobora Uburundi. Ibi rero niho ngomba kugaruka rero mvuga ati none nimba aya mahera aya mazu y'amavunjiro ayakura mu bigega vya leta canke nko muri BRB nk'akarorero bakabaha kuri igyato ya leta bagaca bagenda kuyavunja 8,000 7,000 baravyumva. Nimba ababaya bahaye nimba bagaba agamazu y'amavunjiro atora amahera mva makungu muri BRB canke mu kigega ca leta kanaka akagenda kuyavuga gukora ugo rudandaza barekuriwe n'amategeko kuko baba barasavye impusha zo gutangura gukora. Ukaza wumva ngo hariya ngo kuri black market kuri marché noir idolare rivunjwa 8,000 7,000 6,000 ko oye harabaho commission comité de suivi ikurikirana mbe aya mafaranga twahaye iriya nzu y'ivunjiro ariko arayavunja ageze muri angahe, mukahaca bazo mukavuga ati ko twaguhaye 10,000 vy'amadolari umaze kuvunja ngahe y'amarundi yinjiye canke amadolari wasohoye, mukanaraba ko ayo mahera ariko arakora muvuma akorera iyo muvuma hajya nyene uko mushoye kuba muyabaha bagaca bayatora bagaca bayihera bagenda kuguma tubona badusifura ngo uravunjisha bagaca baja kuyavunja kuri marché noir mu gihe ziga biro ziri hajya ajya mazu mvunjiro ari hajya gusa nka mask ari hajya gusa nk'ikimonima ari hajya gusa kugira ibe adresse banamufasha bavuga ati je boss wanje nijya nzu mvunjiro iri hajya kuri aveni kanaka ugasanga ajya mahera nimba mo yabahaye bagende kuyavunja mu mategeko ara normal kubeyi y'igihugu we wagacaha babandi bagoma badusifura bagacaca kuyavunja ku 7,000 8,000. Iki kintu nimba vy'ukuri leta iha ajya mazu vunjiro amafaranga mva makungu niba yakurikirane barabe kayo mahera ariko aravunjirwa hajya nyene batere surprise mubabwira ati mwe twabahaye 10,000 vy'amayero 20,000 vy'amadolari twereka hari mushireho na swati gombe be livre do case canke igitabo cyaco cyose kigaragaza ko ayo mahera yasohotse n'ayandi yinji mugiye mukurikire muvuga ati mushoboye gutrasa muvuga ati aya madolari yasohotse isahi ni amarundi yinjiye canke aro n'uyundi yayazanye isahi ni hama solde yaraye na solde yo mu gatondo byose mu bikontorore. Ibi mubikoze mwofata mwomenya ko ajya mahera mubaha baja kuvunja mu nzira ya kube ya leta koko avunjwa kube ya leta. Ico ni kimwe mu vyiyumviro bimaze iminsi bintrava canke maze iminsi niyumvira aho ni kuri bajya novuga ko buguruje amazu vunjiro biciye mu mategeko kuko ndabivuze na jewe nk'akarorero ndashoye kuvuga ati nuguruye inzu vunjiro hanyuma nkabazi ko nemewe na leta ngira hari amahera niko nibaza ngira hari amahera mva makungu babaha bakaja
korohereza bene gihugu, kuko urabona ko atari, ndibaza ko atari umunyagihugu ari wese ashika hariya mu bigega vya leta canke muri berbe kuvunjisha canke kumbureho bareho amafaranga bisaba kugira ujeyo. Bagera rero babagize ayo mahirwe yo kujayo bakayaronka ayo mafaranga, barabakurikirana barabe neza ko amafaranga babahaye mva makungu ariko arakora ico yagenewe, bakaba batabakurikirana ibi bintu bizokwamaho. Kuko umuntu umuhaye amafaranga akaba afise iyo nzu vunjiro afise nka adresse, ntikibuza akashe gufata umwe mu bakozi babiri canke batatu abwira ati gendo hagarara hanaka, hama ni wumva ushaka kuvunja kuri no be 8,000 canke 7,000 mumuzane. Ibyo mutabagenda muri yakurikirana mu mafaranga mugire kujya kwa amabanki. Je nkumara amabanki aya makuru yuguruye amashami, bafise imodoka ku munsi igenda bakegeranya igacipakira igacitwara, nimba batwara muri berbe, nimba bamwe batwara ku masiege makuru, ariko hari imodoka mpora mbona kuri aya mabranche usanga mu makartier agenda atandukanye, imodoka ikazi gapakira ikagenda itwaye. Nihabeho abakurikirana ayo mazu vunjiro ivyo ariko arakora, kayo mafaranga ari hajya nyene, gende murabe ko ayo mwamuhaye nimba yabuze abakiriya baza kuvunjisha, murabe kajya mahera ayafise, atayafise mu mubaze arihe, kuko atayafise hajya azaba yarungitse kuri black market, kuri marché noir. Iki ni kimwe muri ivyo. Ikindi ca kabiri, none ko uruhagarara canke nabonye muri sommet de la diaspora iheruka n'icobahiro umukuru w'igihugu yaravuze ati aba diaspora n'aba diaspora ubwabo barabivuze. Mere kwanza kuvyumvira by'aba diaspora, aba diaspora ubwabo baravuze ati hariho ibihugu tubona nk'aba diaspora bataza, ibisivyo ngomba kujako, ariko ngo mavuga ati kuri aba diaspora muza. Narumvise havugwa ko ayo mahera ya muzana mweshe muzanya amafaranga mva makungu ne duhendane, nkuko nyene vyashikizwe na yene cubahiro, muza mufisa amayero, abandi amadolari n'ayandi mafaranga agenda atandukanye bivanye n'ibihugu muba muvuyemo. Aya mafaranga muyavunjisha si kuri ama black market. None nimba amafaranga mva makungu y'agaciro adashoboye guca mu bigega vya leta nkuko data wanje je babitegekanijwe, mugaca mucisha mwe, ndazi ko mucugaruka Fleri wewe none yafise wo yavunjishiriza he, ndazi ko ico kibazo muca muza kumbaza muri commentaire. Sawa, mugabo je ndi hano dusesangure, sindi ngaha kugira ncimanza, sindi ngaha kugira nakize ntunguru toki canke ngo mvuge ngo ndashinze itegeko. No, umusesanguzi araraba iruhande nuru, akaraba gauche droite, akagomba kagira akazunguruka kugira arabe ko ibintu kumbure vyofata inzira. Sindi ngaha mutegere guca imanza canke kwakiza canke kwigira umuvugizi w'igihugu canke kuza kuvugira uyu nuriya. Ni ivyiyumviro ndiko ndatanga, ni ivyiyumviro bindi mwo biriko birabiragirika, nkuko n'umwe wese hariya ku marigara mutabivuze nkuko ku mbuga ngurukana bumenyi, hari ababivugira ku marigara, hari ababivugira mu kabare, hari ababivugira mu miduga, hari ababivugira ku ma plage, hari ababivugira mu mihingo igenda itandukanye. Rero jewe kuko sanzwe nkora bino vyo ku mbuga ngurukana bumenyi, sanzwe narahagurutse kugwana urugamba rwo gutera iteka igihugu canje ciza cyo Burundi, ni wo mwanya mfashe wo kuvuga ati ibi bintu reka nanje ndabe ngira ico ndabivuze ko. Ibi ndabivuze kino kiganiro ndagikoze bivanye n'ijambo, ikiganiro ijambo mukuru w'igihugu yashikirije ejo avuga ko igitoro gihari mugabo ama station atari ko araja kugitora. Aha niho ngomba cenza mvuye ku kibazo c'amadolari, ngomba mperaheze ku kibazo c'amadolari. Aha nako ndavuga kuri aya mazu vunjiro, ngomba nje rero kuri abantu bayavunja mu kinwabi. Aba bantu bayavunja mu kinwabi bo baraba diaspora bayazana mu mifuko bagaca baza kuvunja. None nimba bo bari bo ko dohora tubona basubiye inyuma, mugabo kuvunja mu kinwabi bikabandanya. Ikindi kintu noba niyumvira, aba bagwiza tunga muha amahera yo kuja kurangura hanze, kuja kugira ama business, muraswiva neza kaya mahera yasohokanye. Mbe nta strategy hari yo kuyamuhera nko mu ndege basi batangwe no kuyishusha akavuga ati tora, kuko nibaza ko ari ku kibuga c'indege cacu mufa bafashe ingingo kuvuga ati tuzoyagohera basi muri transit n'imiburi canke ugeze ku muryango hajya ku maescalier cako ati tora amafaranga rero gendo rambure kugira kumbure ntibayamuhe aca kuri aeroport, yinjire muri aeroport yongera asohoka avuga ati yaragiye. Umva hobaho strategy yo gukarira iki kintu kijanye n'aya madolari aguma sirikira, kuko ugiye kuraba amafaranga mva makungu sita amadolari amayero yose na kenshi surtout iki kintu citwa idolari billet vert billet violet. Aya madolari aya mafaranga ya madolari ni yagisibije
none kusanga umuvuduko mwinshi w'aya madolari kuri marché noir izi black market ari menshi mu ikigega ca leta kitayafise bayakurahe ariho ca mvuga ati ubu aba bagwiza tungamuha nta kuntu mwoshiraho kungere muzamura abasuiva mukaraba vy'ukuri yayasohokanye umuntu mo yahereye kuja gukora business yabikoze neza canke ni hahandi hacagaruka vya bindi ngo uyo kumbure yari ikomeje kumbure afisa abamushigikira kumbure ibi ni kugira ibi bintu vy'amadolari bitore umurongo hariho ingingo abayobozi mukwiye gufata n'ukuri mukare ni mukare kuko hari igihe biba bikenewe habeho abantu tube strict bibaye ngombwa abantu babe ijisho ry'uwundi umwe warere ku wundi ko no mu bindi bihugu birakogwa rerekerane mugamuza ndazi ko ni kwa kuninye nababwira maraza kuzamvuga ati aha rero none wogo mvuge ko bagwaye nka $100 woja muri berbe aha rero wovuga ikibazo rega gihari ntaco muzi nuko mushaka kumpinyutsa tori iryo dolari jana utumbere zonzo z'ubuvunjira ugenda uvunjisha ureko bakuvunjira kubeye ya leta aho leta ibaye amahera baja gukoresha kubeye ya leta ibi rero niho bintu hari utubazo twinshi jewe kumbure noba ndavyibaza ndumusivile nta gwego na rumwe gwa leta ndimwo ariko hakabaho n'abandi bayobozi bavyiyumvira hakabaho n'abandi bayobozi bafise ivyiyumviro nk'ibi vy'iwanje none abayobozi bafise ivyiyumviro nk'ibi vy'iwanje habuziki kugira ngo bishire mu ngiro kuba habuziki hariho ahantu bipfira kuko mu nabonye ko umukuru w'inama nkenguza amateka Gervais Ndirakobuca nyakubahwa Gervais Ndirakobuca yaravuze ko tukura ibintu by'amasantima ikintu bakubajije iki kintu waragikoze apana kwishura ibintu nimba ari ngo philosophique canke kwishura ibintu uri kurarondeza ishura ibintu biri clair kiya kiganiro yakoze na burya butumwa yashikirije jewe narabonezererewe cyane bakubajije eske urafise itari wawe ryaka nimba mu matara 10 hariho nimba mu matara 10 yapfuye hari umwe rimwe ryaka avuga yego rimwe riraka nimba ritaka avuga toya ntiryaka nimba kwajije warubatse iriya nzu yaraheze yego yaraheze hama nimba ari bindi uvuze ntirahera nimba baca kubaza ikibazo ca kabiri nimba ari question nimba ari iki ikibazo ca kabiri kivuga cyakwaza kubera iki ugacuro nka rero umwanya wo gusigura kumbure mugoba kubajije wambaye ishati yirabura yego nambaye yirabura cyangwa avuga ati oya ntiyirabura kwera kumbure yo bivanze n'amabara bashimye kukubaza tubwira igituma itirabura cyangwa ati irimwe amabara yera irimwe akabara gatukura irimwe ibina biriya kumbure ukaronka ujya mwanya wo kurero ku developer mugabo wishuye ikibazo techniquement kibazo ukacishura neza udomako rero no gutora solution ni solution niziboneke badomye ko neza na neza ikibazo ni iki nkuko umukuru w'igihugu abivuga ubu turi mu gihe ca vision iyi vision ya 2040 2060 nishoboye gukundakira amasantima hakiri ibintu byo gukora ngo nuko nakatubana ngo nuko yari umubanyi ngo nuko ego hariho n'ibindi bintu biba bivuga ati okay simboneke nabi mu kibano singira ukuntu mugabo nawo karaba ntushaka kuboneka nabi mu kibano ushaka kuboneka gute imbere y'indongozi zagusize muri ico kibanza mushaka kuboneka nabi mu kibano ushaka kugaragara gute imbere y'abarundi bagushimye bakagutora bakagushira muri ico kibanza rero hari ibindi bintu tuba dukwiye gukorera ko canke ibindi bintu tukaba dukwiye kwiyambura tukavuga ati dushaka igihugu nkuko umukuru w'igihugu nabo bafashanya kurongora igihugu babishikiriza imbona kazoza twese turakeneye kubona igihugu kiri since kiri ku gwego ntatahura kandi ibi abarundi twese duhagurutse tukunga umukono mukuru w'igihugu tukunga umukono mukuru w'inama nkenguza amateka tukunga umukono premier ministre ko narumvise ivyumvira afise n'imigambi na strategie akoresha nizo umuntu vraiment ashaka ko igihugu gitera imbere tukunga umukono umukuru w'inama nshinga amateka tukunga umukono n'abashikiranganje bagenda batandukanye bafata ingingo tubona ko ari nziza kandi n'ikindi kintu nimba kino kiganiro gishikira abayobozi bo hejuru nibashireho code canke corridor abarundi boba babona ibintu bitameze neza bagatinya kubishikiriza ko ravuga ati no muvuga naka nkaca mfungwa no muvuga naka nkaca nkorerwa ikiniki nogira ukuntu kumbe uriya baramuvuga mu izina bashiraho basi protocole canke corridor
abantu baba batanga ivyo bashaka gushikiriza ivyiyumviro bizima vyubaka bocamwo batarinze kuba expose bikakogwa muri anonyma ntangere. Je ndazi ko iyo koridori habaye abarundi benshi ndazi botanga ivyiyumviro bigenda bitandukanye, ariko hariho n'abandi usanga babipfanya, hariho n'abandi usanga banumye. Rero ngaruke nje kukiri iki kibazo c'igitoro, birababaje cyane kubona twari tumaze iminsi turi muri carence y'igitoro. Ibi twese turabizi, abatunzi imiduga yaba atayitunze byaraciye mu majambo asimburanije amajambo agenda kurikirana y'indongozi z'igihugu zose z'igihugu ziyoboye igihugu cyaho ciza cy'u Burundi. Nta muntu numwe atazi ico kibazo gihari. Ubu igitoro kirabonetse, umukuru w'igihugu birateye n'isoni ko umukuru w'igihugu ari waza kubingingira. Umukuru w'igihugu muramurusha, umukuru w'igihugu cacu muramuruhisha. Mushaka be preza mu bintu byose, kandi yaba preza mu bintu byose ntihabura utujambo ngo kumenga agaragara mu bintu byose. Nuko arinze agaragara mu kintu cawe, ahubwo ni wicare wikosora uvuga ati yarinze aza muri mbushikiranganje bwanje je ndiye, yarinze aza mu gikorwa je nari gukora je ndiye. Nuko haba hariho faiblesse kanaka aje kuvuga ati reka je nihagurukire, sinshoboye kwemera igihugu gipfe kizingamikwe n'abarundi badashaka kuba abarundi bashaka kuba babo kwiprofitira nkuko bigenda biraca mu majambo atandukanye. Ibaza umukuru w'igihugu akavuga ati nukuri igitoro kirahari, gende mu gitore muri Sopebu kiruzuye, ama station niyo atari karagenda kugitora. Numva ko bitayisoni. Mugabo ugasanga abo babosi nyene b'ama station no bahora bari ku marigara, bari mu mahenikene mu mavena ma whisky ngo nta gitoro, ikibazo c'igitoro ntikizotorega umuti. Sinzi uko nakuri amajambo menshi apfuye. Ubu kiratore umuti igitoro kirahari, ni muri ko muragenda kukinwa. Nashimye rijya jambo umukuru w'igihugu yavuze ati mwase kuza kugitora bene amaster. Mvuga babakoze ko ngo muvuga ngo nta mahera mwifitiye. Icambo c'umukuru w'igihugu ko kubaka station ari investissement idasanzwe, ayo wari usanzwe ukoresha mu gihe Sope bitarakironka, ko station yawe tahori buri gitoro n'imiduga. Ama station amwe yifitiye n'imiduga, haro ama station ntashaka kuvuga amazina mgo ndayazi mesh afise imiduga yayo yizanira ibitoro, asomba ibitoro. Mugaza wumva umuntu avuze ati ngo nta mahera nifitiye. Wabishatse hoho ko ukiza kuri station yawe, canke ni kugira ugume werekana ko station zumye atabitoro bihari. Ariko umukuru w'igihugu ingingo yavuze ati izo station tuzozigira public, tuzozitiza, tuzozifata, tuzishiremo igitoro, tuzikoreshe, kuko station igenewe gukora gucisha mu igitoro nyene abene gihugu baronka igitoro bashikirwe, kuko uko station zagenda zagwiriye mu gihugu cy'u Burundi niho n'igitoro kigenda kirashika kure bivanye na station ziherereye. Station zose zuzuye igitoro tuzonwa atankeka. None umunyagihugu azoshikirwa hariya Imwaro hariya kuri frontiere Muyinga na hehe, mu gihe mwene station bamubwira ibitoro birahari ntagende kubitora. Mu gihe rero leta yoba ishoboye gukora ico gikorwa cyo kuzifata ikabishira mu minwe, igatora igitoro igashirayo tukagenda tukanwa, ico ni sans suite. Je ndumva ko ndagishigikije na kuyijana nabikora uko ko hari umwanya atari umwanya wo kuguma dufyinisha canke dufyina kara twigira nko kumengo. Kandi mukazomba baraje n'abantu bize, ukazomba ngo turadorome, ukazomba ngo arandengereye, ukazomba ngo amategeko ngo y'umudandaza ngo niki. Ko mutiyumvira amategeko y'umwene gihugu, ko mutiyumvira uburenganzira bw'umwene gihugu. Izo station n'imwanzi zizongo tuzifotozeko si plage, sama site touristique. Izo station zanyu ni mugende mutora ibitoro muri Sopebu, muze mubishire mu ma station tunwe imiduga sincho. None nimba uri muri Rohero bakanka kuja kubitora ama station nk'atatu nkane, umuntu azova muri Rohero agenda kukinwa ku Mutsinda, azoja kukinwa mu Kamenge, azoja kukinwa mu Kinama, azoja kukinwa hariya kwa Busigo, azokinwa mu Gatumba. Izi mentalite zo gushaka kunaniza indongozi, kunaniza ubuyobozi buhari, ndazi gituma jende nto ngomba vyondera inda ku gikumu abo bibabaza, abavyakira neza sawa, abo bibabaza naho mwihangane mwivyiringire canke mufata amazi yaba yashushe canke yakanye munwe birahera. Iyi strategy yo kwanga kuja gutora igitoro ni kugira mugume mugaragaza ko station zumye atabitoro bihari. Sasa ica kabiri
ni kugira mugume munaniza leta muyereke ko nta cari gihari nico muronse mushira mu mabido mugatwara kuri marché noir. Ubu gihari mubona ko kidudubiza mugiye kukironka gushika naho kigera hejuru mu mareservoir hejuru muriko muranka kuja kugitora kugira tugume tubona ko atagera tugume twimyoza ko leta atacirikira kora ori gitoro cuzuye mu ma stock ya Sopebu gende mu gitori. Ica gatatu nikije umukuru w'igihugu yavuze mubabajwe nuko mwahora kiza ari gike mugaca mugikora trafike mukagidandaza mu kinywabi mukakidandaza magendo hama mukunguka kuko ibe ya leta nimba ari nka karorero nimba ibe ya leta ari 4 ukazamva ngo ibuni gugwa 30 hagira itiro ya 4 ikibuni kijamwe litiro n'inusu litiro inwebwa kuri 4 ara normale inusu ya 2 ikibuni kiba kiri muri valeur ya 6000 ukazamva ikibuni kigugwa 30000 habagiye ko ibihumbi 24 fois 10000 buni fois 100 buni amafaranga nanga muzoreka kubaka inzu zigeretse muzoreka kugira muri V8 muzoreka kugira muri ivyo bindi tukiyumvira amafaranga yava. Rero ni mukunda abarundi muneke kuyikunda ni muza abarundi tutaragira solidarity je nabana yibabwiye abarundi tutaragira ubumwe twumve ko jewe mbabaye wewe wobabara basi ureke kubabara nimba mbabaye ijana kwijana babara basi na 20 unyereke compassion yeko mutima ugushaka kumfasha baso kumba hagufi reka kuba hagufi umuntu usamahera kuba hagufi umuntu simba kugende ngo ni ibintu physique no raba ku muntu aba yabuze umuntu iyo abonye imbuga yuzuye baba baje bafise objectif yo kumuhema baba baje kumuseruka ko baje kwitwengera baje wasohotse gusa agasanga imbuga iruzuye ararema akavuga ati bwa bundi ntituri bikoko dufise abantu peu importe mwe objectif ziba zabazanye. Abarundi ni mwungu bumwe abarundi ni mu bijisho ry'indongozi ntituzotera imbere tuzoshika kumbona nico tumuzawumva ngo bwiye mbona kazoza uzura abantu babivuga sinshaka kubavuga amazina muze muri abantu bamavuga bwiye mbona kazoza muvuga ngo ntituzoyishika ko ugiye kuraba muri CV zabo naco nabo bashitseko abo bavuga ati bwiye mbona kazoza nta tuzoshika muri CV zabo nabo ntaco bashitseko haba muri business bakora personnel ntaco bashitseko haba mu buzi leta yabajejwe ntaco bashitseko haba mu buzi bihaye ayo ma ONG barimwe n'ubundi buzi bivyariye bikoreye bw'iwabo ama autofinancement n'ibindi ntaco bashitseko haba mu buzi bahabwa amafaranga naho bazunga ayo ma ONG n'ama société civile ntaco bashitseko nico gituma indirimbo yabo ntaco bashitseko naco tuzoshikako vision tuzoshikako mbere tuzorinda gushika muri 2040 hamwe abarundi twohaguruka tukaba solidaire ntituzorinda gushika muri 2040 ntituzorinda gushika ubu turi muri 2025 vers la fin 2025 tutanguye 2026 twohindura mentality iki gitoro kikaboneka neza ko umukuru w'igihugu yabivuze amadolari akaja ku 1500 bibaye vyinshi mu Burundi tubuziki dufise saison zose nta kintu kimwe mu Burundi batarima najya amapome bavuga ngo arima ngo akura muri sauza canke mu bihugu ngo bikanye nandi makritere menshi yo guca intege abarundi mu Burundi aramera nta kintu ngaho mu Burundi nta twe mu Burundi dufise climat zose iki cyonyene nico kintu ca mbere na hari ababanyi hakurya Kanyaru n'abandi babanyi bagenda batandukanye kibavyonga nyene nk'ivisi ku mutima nuko igihugu cy'u Burundi gifise saison nziza gifise climat nziza gifise relief nziza gifise vegetation nziza dufise pâturage dufise imisozi meze neza igihugu cy'u Burundi n'ukuri uvuga ngo ni Edeni mugaseka uvuga ngo ni Edeni mugatwenga nuko mwe mutarataho nuko mutaricara hasi mu birabe igituma ababivuze ariko abarundi tutarahindura mentality abarundi tukirota ngo twavukanye ngo semence ngo imbuto mu maboko ngo twavukiye kuyobora kuko ari abarundi bagisizo mentality ngo twebwe ngo urumva ngo twakuze ngo muhera batubwira basokuru ko ngo umuryango wacu ari abayobozi umuryango wacu ari wabatware ibintu ngo zaganwa si ubwoko ganwa ni nka titre mugoko z'abantu ngo urumva ngo je ngo ndi iki ibintu abazungu baje bironderera profit bakogerako wowe kutunza inka wori iki wowe katana kimutunze wori urumugererwa wori umurimyi wori ari za mentality tuguma wumva ngo hari ngo sinzorima ngo harabagenewe kurima ukazama ngo za mentality tuguma wumva ngo twe turayobora ngo wacu ngo nta muyaya avayo ngo twacu ngo nta muboya avayo izo mentality zirapfuye
okiwanyu nimba tamoyaya avayo kiburaya abazungu bose arabayaya arababoyi mu mazu yabo. Abo bazungu nyene muririmba nibateka niboza ivyombo. Musanga umugore ariko arakupa amashu ngaha, umugabo ariko arakata ikaroti ngaha, umugabo ariko aroza ivyombo, umugabo yashize umwana ku rutugu. Mugabe no mu Burundi wanyu atari co murishikanako cya muri bihugu vyo muri Afrika ukaza wumva ngo aya ngo baba gusuzuguye ngo barakurishije jondama ngo bagize ukunukunuko. Mu gihe udashaka ko bamurisha jondama zana abo bakozi none. Mbe abo bakozi mushaka gukoresha mu mazu bazova mu ntari zihe? Hari intara zagenewe abayaya n'ababoye. Izi mentalite bababwiye ngo hari intara ngo zitavamwe abakozi zivamwe abami. Hama niba zivamwe abami ni bangahe? Ku bwanyu abami bategezwa kuba bangahe? Kumwami ategezwa kuba umwe ya shengera canke yihubuki hakimika uwundi. Muzoba muri abami bangahe? Izi mentalite nizihinduke. Abarundi fo kwizima change ni muhindure mwiyambure izi mind za zamani, izi mind zo gushaka twese ngo kuyobora. Umuyobozi naho yoba umwe. Jewe mureke ndabibashikirize nkuko ndavyumva. Jewe naho muvuga ati Fleury yobora canke umuyobozi wari wese ahari akabumwe akaturongora neza tukamwumvira, kuko umurongozi ashoye kurongora neza twe tukamunaniza. Fata karoro kumwungere afise nk'impene 10, tureke amamiliyoni, tureke abanyagihugu twebwe abarundi imiliyoni 13 ziriko ziraja ngira muri 12. Inka 10, impene 10 canke inka zozo ni naruninirwa ntiruniruka cane. Impene kuko impene zozo zirasimba imigazo. Ufise impene 10 uhindukiye gusa gato yimwe ugasanga igize hariya indi ci hariya baza ko kuzigarura kugira zongere zigaruke hamwe vyoroshe. Mugabo uri kuraragira ubusho butekanye buriko buragenda ku murongo umwe wo kurisha. Ni handi usanga n'umwongere yasinziriye avuga ati ziya unamubwiye reka zirona ngo yango izo ndazize ntizona. Kubera iki? Arazi inka canke ibindi bitungwa aragiye. Mugabo mwe mufise objective ko kuvuga ati kiyobogwa n'umukuru w'igihugu kanaka wapi sinzopfa je naramwumviye dushaka haje ko naka je namana babajije none ko mwama misose mwamvuga ati ngo ubuyobozi ngo buhave bugira uko mushaka gushiraho ubuwe. Si tureke ikibazo ndakibaze Pacifique ba Alexis mushaka igihugu kiyobogwa na Alexis Nduhije. Mushaka igihugu kiyobogwe na Pacifique. Mushaka kino gihugu cacu kiyobogwe na Innocent Muhozi, Antoine Kaburahe, Ketini vy'abandi, Roza Hakizimana, ba Magihariya n'abandi. Babweje mushaka igihugu kiyobogwe na murambabarira no kora kabiga twenga nkakeza. Mushaka igihugu kiyobogwe na bweje. Mushaka igihugu kiyobogwe nande? Igituma mbajije kino kibazo nuko benshi mu bawopoza wumva ngo sende David de Temba. Mushaka hazende iprona MSD hazende izo rero nza mind ngwa ndababwira zo kuguma mwikanga ngo mwavukanye imbuto. Ivyo bintu mutavyambuye mwumve ko hageze kuyobogwa murayobogwa mukarindira manda y'uwatorewe igahera mukiyamamaza namwe mugatogwa. Si ibintu ngo vy'amakudeta, ibintu ngo vy'imigumuko, ngo ibintu bizoba gukwama vyabasubije inyuma. Gende murabi Nairobi baturiye amakaminuza n'amarise. Bagya nyene bayaturiye. Ubu vyaraheze intureka zaraheze babuze aho biga. Nanje ndi ruto bana no babyagume muhira mucika ibimayibobo nimwe myituririye amashure. Rero tuzo turakoresha mind tuzo turaraba intyo bigara muri ko muraza ngo muko murategura imigumuko ngo muko muraja ngo gufinansa ngo Redi Tabara meshere zami mwe nyene murivugira ko nabo babaragerageje kugira imiharigwana ngo batagifashe ku miheto kumbure mu majambo mukunda kuvuga mwe mwiyumvira ko mwogifata ko mwiyumvira ko mwe mwogifata ku miheto kuri ba bana jewe nzi bajya babebe bagumutse kwera ibimogi bakuriye ku mireti batigeze bahunga n'umunsi numwe. Ico bo kwita intambara kuri bariyo migumuko ya 2015 nuko muravuga ngo bagomba kuza gutera igihugu cy'u Burundi. Reka kubaroha mwaravyaye mwe mwabagabo mwe namwe mwabagore mwe muri za Burayi nguma numva mu ma space ngo tugira ngo ducontribute. Hari akandi gapeti gato ikaraho kakagenda ka Bertrand ngo revolution bari ngo intare revolution bari mbwebwe za Salam bari inyenzi revolution intare
barababwira mutaremera kuyoborwa muzokwama mwimyotsa. Ahubwo umuntu afise ubwenge aricara akaraba kungera umuntu ari karayobora mu gihe ubu uri kurashaka kugwanira ubuyobozi. Ndabigisha ubwenge, ushaka kugwanira kurongora ntutera amabuye umurongozi, ahubwo uja ku ruhande akayobora ukaraba kungena ayobora. Ivyo ayoboye neza ukavivura, ivyo ayoboye nabi mugashiramwo agacumu kubumwe ko turabarundi. Mukamubwiye ukavuga ati nukuri iki kintu ritegeko naho muritoye rifise ingaruka izi nizi, baba bumva bakavuga ati reka tugitware muri revision, bakagira isubirango babonye ari ivyo bakagikuramwo, babonye mwihenze mwabisize amaranga mutima bakakigumizamo. Aho ni kunetraliza. Hamwe uravivura ku kintu bakoze neza, ahandi naho kanetraliza kavuga ati iki ugatanga ide, ahandi naho ukacanga ukakivuga ati iki sico ikahubwo ndacandike nihagira ko nanje nitoza nzogishira imbere kuko carabananiye jeje ndakizana ndakiduze kibi cambere arico nzogenda ndirimba kuko kizoba kigaragara ko cabananiye. Mugabo ngo kuza ngo gutera amabuye ngo gutega amagrenade mu mabisi ku bituro vy'amabisi mwica inzira karengane, mushira amagrenade mu matransfer y'amatara. Regide zo yarara ku majoro ishiraho amatransfer ikora amatara, mugaca murubika abantu bigira ngo nabasazi ngo barondera ivyuma kuja kwiba ivyuma vy'amatara basambura. Sinzi ngo bavyita tekiniki mabo muri Regide zo nibo babitse. Ugasanga bakoragenda mu mango z'abantu batarahezagirwa makrotire bakatagura amakonte kugira ngo muzango muterisha abarundi. Izo mind iri muzihoze igihugu nigitwaguko. Mbe ndakubaza urinda uja ku akaro gusa ndanibaritse ubu uwo baho opportunity yo gutwara batsa ko twobatora je sino batora murazi twano batora sino batora ngo kwera ngo ndagufinda ngo harimo rankine ngo harimo ngo kwera ntakwemera ngo no umaze gufata wo kwegeranya abarundi abana abajene ugwaruka ibihugu byose ugwaruka rupfuye ivyo bihugu biba bipfuye. Inco itangwa mubona ngo ni muze za service hamagara mu Buhindi mu Bushinwa ngo bakeneye abajene bafise inguvu kubereka abajene ntabahari harabatama gusa bagiye muri za systeme zabo ngo zibizungu zo kwivyarira babiri bagaca basaza mu minsi 3. Ubu twe turabafise mugaca muca kubahenda ngo gende ngo murase ngo ikambi abana 3 bane ngo mugende mutera ikambi mwabaye karashi imwe. Ibaze we rero wafashe ukabwira ugwaruka ngo genda urasi ikambi, we hayo ugwaruka ibimogi ama video arahari tubabona baketi n'abandi benshi mugenda mubagaburira ibimogi mushira droge mu miceri ngo gende mugumuke ngo gende mwimbi kaburimbo. Mwarimvye kaburimbo mwarashira baraturiramwe amapine mu mapave muza amabe yayo ibuye rigabuye gipave kugira baritaye uko uraza umwanya rifata urazi amahera rigugwa mwazobimbaza je narabikozemo muga kazama ngo gende muturire mu mapave ngo gende murandure ngo gende mwimba amapave muzi neza ko ibarabara gipave mukuye mwibuye rimwe ibarabara ryose riba rihetse. Aho kabisa uza kwitoza nk'indongozi je nkaguhijwe wakoze ivyo. Njo itubana ko ibintu muko murakora ngo muharanira ngo kuyobora ngo kuburaho ubutegetsi banze murabe agenda zanyu ni murabe namwe mwakoze ibiki. Rero kugira sinsaragare ngo sange narengereye cyane reka nkengurukire ndabona n'umwanya si muto abakunzi ba Free Podcast TV mwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro ibusesanguzi bugenda butandukanye buca kuri no rubuga rwa Free Podcast TV. Ndabakenguruke mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe nkengurukire namwe muronka bino biganiro biciye ku link canke mu bundi buryo ariko mwibuke gufyonda kugakengera kari hano rimwe hama mwongere mufite rya kabiri haca haza agakloshe akakengera kirabura kanditse ko active toute notification kugira haba amashoti haba ama live haba bino biganiro tubanza gukora bici tukaca tubishira ko mu nyuma bizoze bibashikira mu bambere mwarahetsakiwe. Ndabibutse ko ata Free Podcast TV atamwebwe. Ciao ciao.